Ngiye kukubwira ibintu washobora gukora kugira ngo iterambere ryawe uriko urakora ribandanye gutera ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Ikintu ca mbere woshobora gukora kugira ngo iterambere ryawe ribandanye riri ku muvuduko wo hejuru, nuko wokora ikintu ushoboye ugakora ikintu uzi apana gukora ibintu hwihwisha. Kuko iyo ukora ikintu uzi urigirira icizere kandi ugikora neza cane, n'abantu uriko urakora ico kintu barabona yuko ivyo bintu yuko ubishoboye, yuko ari ikintu cawe. Nico ciza co gukora ikintu ushoboye. Ikindi kintu woshobora gukora kugira ngo iterambere ryawe ryihute ku muvuduko wo hejuru, nuko wokora ikintu ufitiye amakuru ukizi neza kandi bihagije. Kuko biragufasha uramenya aho uhera, kuko ico kintu wari wamaze kumanza kuciga, nubwo hashobora kuza nk'ibiguhungabanya ntushobora kubitinya kuko uba waramaze kuciga ukamenya ati iki kintu kimeze uku n'uku, ukagisesengura ukakijamwo ukizi. Hama ikintu ca gatatu ni kumenya aho ukorera ico kintu, ukabanza ukamenya ikibanza, ukamenya ati mbe basha iki kintu njanye ahantu kizoshobora kuhasohokera. Nk'ubu dufate ugira ushinge nk'ahantu nka resitora, ugaca uza guteka nk'irya z'ababosi, ugaca uzijana nk'ahantu hatari ababosi, urumva ntibobishobora. Nk'ubu urumva nk'ikintu ushobora kuba wocuruza nk'i Bujumbura ugaca ukidugana nka ruguru, urumva ntivyokunda, uca usanga nyene bitokunda. Rero bisaba yuko ushobora kubanza kumenya ahantu wokorera ico kintu. Hama ikindi kintu woshobora gukora kugira ngo iterambere ryawe ryiruke ku muvuduko wo hejuru, nuko ukwiga gufata risike. Kuko gufata risike navyo ni ibintu vyiza. Hariho abantu usanga babitinya, ugasanga baratinya gufata risike. Gufata risike ni vyiza kuko iyo wabanje ukiga ku kintu hama ukagifatira risike aba ari sawa, navyo bituma iterambere ryawe ritera riduga ku muvuduko wo hejuru. Ikindi kintu naco wokora kugira ngo iterambere ribandanye ryihutira ku muvuduko wo hejuru, nuko wohagarika kuza uravuga ibintu ku munwa gusa, ugasanga uguma upanga imigambi, ugasanga urafise nk'imigambi nka 10, kandi ugasanga iyo migambi yose ufise ugasanga ni imigambi myiza, ni imigambi ushoboye guparatika, woshobora gusanga yo guteza imbere. Ugasanga uguma uvuga gusa imigambi, uguma upanga imigambi gusa udashobora kuba uyipanga. Nuko ubikura mu majambo ukabishira mu bikorwa. Navyo vyoba ari vyiza cane kuko ubikoze ukaza upanga ikintu ucugira kugikora. Kuko hariho nk'umuntu ushobora gusanga afise nk'imigambi, ugasanga afise nk'imigambi 1000 mugabo atanumwe yakozemo mu iyo migambi, vyose bipfa ubusa, vyose ni uko wotuma wirekera kugutuma ugira n'ikintu na kimwe wotuma upanga. Rero ico nobahanurira kugira ngo iterambere uriko urakora kugira rija ku muvuduko, nuko buri kintu cose wopanga woca ugizako ugikora, nivyo vyoba vyiza. Hama hari ikindi kintu naco ushobora kubanza kumenya ukitondera, nuko wobanza ukamenya abantu bagukikije. Ukamenya abagenzi bawe, kuko mu gihe uriko urakora ibintu bitera imbere, burya barya abagenzi bawe nibo bagaruka nyene bakakugirira ishari, nibo bagaruka nyene bakagufuhira. Nk'akarorero tworaba nka Yezu. Nka Yezu yatanzwe na Petero, kandi Petero yari intumwa kandi niwe yari yizeye. Rero mwabo bantu bo hafi nyene nibo ushobora kubanza ukaraba, kuko hariho abagenzi usanga ari abagenzi nyene b'abagenzanyo, ugasanga bakugirira ishari. Kandi mu bintu vyose uzoba uriko urakora, mu gihe uzoba uriko uratera imbere, abagenzi nyene nibo bazoca batangira kuza kugufungira ibikuta, nibo bazoca bakuzanira ibikuta bakufate ku buryo utoshobora gutera imbere. Rero nuko wobanza ukaraba abantu bagukikije. Hama guys, ibintu numva nogushikiriza nokubwira yuko vyotuma utera imbere, ndumva vyoba ari nk'ivyo. Ico nogusaba gusa nuko wokora sabone, ugakora na like, bishobotse ugatera na comment, kugira ngo natwe ibiganiro bishobore gushika ku bantu benshi. Muba mukoze. Ciao ciao.